Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho haheze imyaka 61 Uburundi buronse intahe yo kwikukira, hari bimwe mu byaranze intwaro y'abakoroni by'ababaje abarundi bicibukwa. Muri ivyo harimo imvugo ya zaramagi zanamasoro yakoreshwa n'abatware b'abarundi bariko begeranya utuganuke bashira basebuja ari bo bazungu. Abarundi rero naho babitanga ntibabitanga banezerewe. Muri kino gihe gutekerera utuganuke turimwo ibitungwa n'ibifungurwa umukuru w'igihugu n'abanyagihugu biriko biraba akamenyero. Mbega iyo ngendo yoba ifatwa gute n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kiganiro kw'isoko, mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Kaze. Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva. Haraheze indwi imwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agabiwe n'abanyagihugu bo mu Maramvya, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, inka 9, intama zirenga 10, isake zigeze kubagwa 200, hamwe n'ibindi bifungurwa bigizwe n'ibitoke, imyumbati, amafi n'ibindi vyinshi. Wari umunsi wo gusozera igikorane c'imisi 4 co gushimira Imana ku myaka 3 iheze Evariste Ndayishimiye aramutswa Uburundi. Ijambo ryo gushikiriza utwo tuganuke ryavuzwe na buramatari w'intara ya Bujumbura, Desire Nsengiyumva. Muri ako kaganuke harimwo ivy'abenegihugu bimbuye bivuye mu maboko yabo, kubwo mwabahimirije ko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa. Impande y'ivyo harimwo ivyavuye mu vyo boroye, kandi hariho n'ivyavuye no mu kiyaga, kuko dusanzwe turi hafi y'ikiyaga Tanganyika. Nta munyagihugu yonezerezwa nuko utwo yabiriye akuya adushikanira umukuru w'igihugu. Bivugwa na Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi. Epitas Nshimirimana avuga ko abo banyagihugu batanga utwo tuganuke ku nguvu. Ibi bariko barakora vyo kwanduza ibi biterwa, ibitungwa gushika no kumbeba no ku nkwavu no ku nkoko, ntaho bitaniye n'ivyo abazungu bakorera abarundi muri kahise imbere yuko igihugu cikukira. Nimba umurundi yakubitwa kuzana inkoko, kuzana amagi, kuzana amasoro, uno munsi agakubitwa guca n'igitoki agishira umukuru w'igihugu. Mukuru w'igihugu afise umushahara umutunze, mukuru w'igihugu afise vyose yambikwa n'abanyagihugu, agenda kubera abanyagihugu, ugaca utegekwa kuzana inkoko utunze, gusoroma umwumbati warimye kugira ngo mushikanire. Ibi ntaho bitaniye n'ubukoroni bwa kabiri abarundi bariko barashigwamo, kandi nta naho bitaniye n'inambu yo kurondera kwigira abami nkuko vyabaye muri kahise. Naha rero duca dusaba ubwa mbere abarundi ko bahaguruka bagakanura, bakareka kubandanya babeshwa canke bagwa mu mutego wo gushikanira abantu bariko barabiba. Ibi abarundi bakwiye kwikangura bakavyanka, bakareka kubikora kandi bakavyiyamiriza. Hama ku mukuru w'igihugu naho canke ku mugambwe wiwe bashatse bo bihagarika, ntabo vyereye. Nimba abazungu batabishoboye kubibandanya, nimba nkuru nziza atabishoboye n'uno munsi kubibandanya, nabone bashatse bo bihagarika. Nibatabihagarika naho nabivuze ko abanyagihugu bazohaguruka bakavyiyamiriza, bakavyihagarikira. Iyo ngendo yo gutegeka abanyagihugu gushikanira abategetsi ngo ntaho itaniye n'ivyakorwa n'abakoroni. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD yaganiriye na bagenzi bacu ba Radio RPA. Harimwo bwa mbere ububandi budasanzwe, kubera ko abarundi barakenye, abarundi bararara ubusa, abarundi abana babo baraheba amashure kubera ko batariye, abarundi bagenda batambaye donc badafise impuzu zibakwiriye, abarundi baragwara ntibivuza, mugabo bagaca baja ku kimoko co kugenda gutegekwa guca igitoki, kujana inkoko yogaburiye umwana, kujana impene, ubishikanira umuntu ahaze, ubishikanira umuntu ari karakwiba, ugataka ukagenda kumunamira nkuko wunamira Imana. Nta munyagihugu numwe abishikanya aryohewe, nta nuja muri ico gikorane aryohewe ashaka kuja muri ico gikorane.
bajayo kugira ngo bacungure aho barara, bajayo kugira ngo barabe ko baramuka, bajayo kubera ko bakubiswe n'imbonera kure na polisi. Nta munyagihugu yoba yaraye ubusa, nta munyagihugu yoba Kenya nkuko tubona ngo yipfuze kuza guca igitoka aho kukigaburira umwana agishira umwana wa Varisito Ndayishimiye. Nta munyagihugu yoba afise inkoka imwe ngo yubahuke kwishira umukuru w'igihugu asa amararo y'inka, asa amafaranga y'ibigihugu, asa amafaranga kura hirya no hino mu buganuke butanu ngo aca yizana umukuru. Urumva ko bidashoboka. Ico oni kimoko ca kabiri abarundi bariko barakubitwa n'umugambo CNDD-FDD n'intwaro ya Varisito Ndayishimiye. Kuva aciyamamaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, intara zose yagiye aracamwo abanyamugambwe biwe bagenda baramugabira inka bamushikanira n'ibindi bifungurwa. Ingendo n'ubu ikibandanya nk'uko muvyiyumviye. Aha akaba ari naho ikiganiro kw'isoko kigarukiye. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza wo kwigira intahe yo kwikukira. Cari ikiganiro kw'isoko.